nkuko twabyize muri kahise ego kandi no mu bitabo birahari imbere yuko abadagi baza Burundi bwa kera cari igihugu kirimwo ubumwe kandi kirimwo inka n'imirima kiretse ngo izuba ryatse hakaba inzara ariko mu bindi bihe bisanzwe Burundi bwa kera bwari ngo buryoshe kubamwo uko tubibona uko abantu barafashanya kandi ikintu gihambaye kumbure kija kuzamukira no kubyo tuja kuvugana Burundi bwa kera bwarubaha umwami bwarubaha umwami pe n'ingorane igihugu cagiye gihura nazo cose igihugu cagiye kironka ingorane ibitero by'abanyamahanga bagenda baratera igihugu abarundi bose bahurira kurwanira igihugu cabo imbere yabo hari umwami ego kandi nawe baravyumvikana ubiravye umwami niwe wari umuzi w'ubumwe bw'abarundi biruko byari bimeze kera ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu ukwezi kw'icumi 1990 niwo munsi mukuru w'igihugu iwabo ubu haciyemwo amezi neza angana n'ivyo biharuro nakubwiye bya kagahinyuzi amajana 498 itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu 1949 uje kwitonda uharure ushikane kuri zitatu z'ukwicumi 1990 basubiye kwiyunga busubiye kuba Ubudagi bumwe mbere uyu munsi n'umunsi mukuru mu gihugu nk'uko twari tugira umunsi mukuru itariki imwe y'ukwindwi hariya bagira umunsi mukuru zitatu z'ukwicumi niho bari bamaze kwiyunga niho biyunga icyo ni cya giharuro gihwanye na bya bindi none akosa gahinyuza yuko ikosa Beringi yakoze kuri Mwezi Gisabo byababereye umuvumo ni ingaruka bace bagabugwamo kabiri bamara amezi menshi kuva mu busero kuja mu burengero no gupfa warapfa haravuye bubakomwe n'urukuta hagati ya Berlin warumva ngo muri byo bera ivyo byose birafatanganye n'ivyo nyene bifitanye isano n'ivyo bakoreye mu Burundi birafatanye nyene ivyo biharuro ubwo ruhurirane wewe waza yuko ari nk'amajana 424 wongeye ko 74 ibiharuro 74 vy'inka bahaye abagara imiryango y'abagara baguye ku rugamba barwanira abadagi kandi barwanya abarundi barwanya biwabo kandi bivuga uko nyine yego ivyo biharuro rero kugira bihurirane genda bifata yuko aragahinyuza kambere kerekana yuko umwami n'uwo kwitondera umukuru wari wese umukuru w'igihugu n'uwo kwitondera so ugupfa kugenda ubishira ku bintu ari nko mu Burundi n'ubu iryo tegeko navuga ngo Imana yovuga iti mwana wanje wuba utinya Imana na Sebarundi kandi ukifatanya n'abagarahije kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bombi ni bande uhoraho na Sebarundi zoza giturumbuka kandi ntawe wamenye uko bigenda uza kuhashika kuko hari agahinyuza kibuzige turaja kugashika aho naho ni mu Burundi buzige naka gasozi ka haruguru hitwa buzige nuko nyine abazungu bavuga ngo uzige kuva haruguru gushika hariya kwitanganika hose hitwa ibuzige ubu twibera ubuzige nyine ni buzige haje kuba busumbura mu nyuma reka turaza kubibandika rero kuri kagahinyuza ka kabiri niho turi rero yego no turi ya gatandatu ruhesha yego bumve icambere mbwira ukuntu bofata igihugu ku nguvu ku itariki zitandatu hanyuma bakacirukanwamwo kuri iyo anniversaire nyene ku itariki zitandatu nyene kandi bakagenda biruka bahunga aho nta kintu bumvamo nagahinyuza gakomeye cyane ikimenyetso gikomeye ko utegerezwa yego naho uri umuntu akomeye gute ugahemukira umukuru w'igihugu canke umwami ibyo bintu birakugaruka inyuma y'amasezerano ya Heligoland Zanzibar kigaca gihurirana ni itariki yo gupfa k'umurezida wa nyuma mbese umurezida asezeye hari ikiko bisigura ngo nejo bundi bohemuka utinye uhoraho utinye n'umwami
uyu munsi kandi ntukifatanye n'abagararije kuko ibyago no kugeseza bivuye ku Mana n'umwami aho bimenye ko bigenda. Uyu munsi abantu bubaha umukuru w'igihugu niko biri, yabo wa Kongo, uri muri Kongo uba mukuru w'igihugu, yego uri i Bujumbura cyangwa se uri mu Burundi ubahe se Barundi, niko biri. kuko urumva ba bantu bateye igihugu nabo igenekerezo bateka igihugu niyo genekerezo bahuriyeho n'ibyago bace baganda, ndetse n'uwo basiga n'uwo bitwara yamuserukizi wabo igenekerezo bateka igihugu cy'u Burundi niho nawe yagize iki, yahuye n'akaga muri Tanzania. Byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast, twizere ko mumeze neza cyane ku bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu. Tubashimire cyane kuba mukurikirana ibiganiro byacu. Reka twongere dushime mwebwe mwese mugira icyo muterereye kugira ngo tubandanye tubashikiriza bino biganiro. Uyu munsi tubazaniye umuntu novuga ko ari inzu y'ibitabo, ni bibliothèque n'ubushinguro. Ni umuntu adasanzwe azi ibintu byinshi haba muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu. Tugiye kuganira ku buryo bwagutse cyane kwisano y'ibi na biriya, ari nayo mpamvu munyemerere mbanze ndamwakire namwe mu mwakire uko biri kose. Wewe ukunda icerekeranye n'amateka, ukunda icerekeranye no gushaka kugira ubumenyi, shinga intebe wicare kabisa, ni wicare. Nimba uri muri fisekuteri ongeza volume kugiye kumenya byinshi cyane kuri uyu muntu, kuri uyu mugabo. Ndabaha ikaze muri Utamu Podcast. Murakoze cyane. Abatakuzi bashobora kwibaza ati uyu muntu yobarinde neza na neza, kumbure bibwire. Ego murakoze cyane kumpa aka kanya. Nitwa Desire Gayigayi, nkaba ndi Umurundi, nkaba mu mirimo ya minsi yose novuga nkunda gufasha abantu kwandika ibitabo, ababikeneye ndabunganira, hanyuma nkaba ndi n'umwarimu w'ishengero, naho muri no misi iryo shengero ryimutse novuga ibyo. Murakoze. Ukunda gufasha abantu mu kwandika ibitabo, ni ibitabo bifitanye isano n'iki, ibitabo bimeze gute, ibyo ari byo byose? Ahanini novuga ngo ibitabo bivuga nk'iby'ubukerarugendo, ibitabo bivuga ku kahise k'u Burundi, ka Afrika n'akisi, ibitabo n'ibindi ndabigerageza, ariko cyane cyane n'ibitabo bijanye n'insiguro y'ijambo ry'Imana, ariko insiguro y'ijambo ry'Imana ihurirana n'ubuzima bwa minsi yose. Ego. Gayigayi ni izina ni Kirundi? Gayigayi ni izina ry'ikirundi, ni izina risigura, ni Kirundi ca kera. Ego. Bisanzwe Gayigayi si ry'iwanje, ndarikomora kuri data. Ego. Insiguro sino itora neza, ariko risigura umuntu akunda gutambukana icumu ahantu. Ego kugayagaya ibintu nk'ibyo. Kugayagaya. Umuntu atambukana yishimikije kameme yavuga ati ndahagaze neza. Ego wabitoye. Ngira ngo nibyo. Nibyo. Usanga ari ibyo. Ego ngiye kwibaza kuri wewe neza na neza Desire Gayigayi no Murundi nibyo apfuka mu yihe ntara muri kano kanya? Mvuka mu ntara ya Gitega muri komine ya kera ya Buraza. Ubu ni komine Gishubi, ubu komine yagutse ya Gishubi. Hanyuma intara yagutse ya Gitega. Uyu munsi aba Bujumbura rero. Ubundi Bujumbura. Ego. Abantu barakunda kugaruka ku bintu by'amateka y'umuntu nkaho yize yagize iki, wewe umuntu agarutse nko kuri kahise kawe k'amashure mu buryo tunyarutse cyane. Amashure ya primaire nayize muri komine Buraza nyene. Ego. Hanyuma amashuri secondaire igice kimwe nacize Igitega ahantu hitwa Imweya, kindi daciga mu Rusengo hariya mu Ruyigi muri Buhumuza y'ubu. Kaminuza nayize mu gihugu cy'u Rwanda muri Université y'igihugu y'u Rwanda. Ego amashuri naho narangirije, aronse urupapuro rw'umutsindo mu rwego rwa muco bita communication canke journalisme communication. No kuvuga twe twavyita ngo itara n'itangazamakuru. Itara n'itangazamakuru. No kuvuga kuyarondera no kuyashikiriza. Ego. Nivyo mwize ico gihe. Ego. Abantu rero bashobora guca bibaza ati uyu muntu tugiye kuganira iki, nibaza ko ni navyo nshaka kugera ko tugiye kuganira ku byerekeranye n'ikintu novuga ko cagutse kirimo ibintu byinshi cyane. Ego. Ni itegeko ryo gutinya cyangwa se kubaha umwami
n'uduhinyuza indwi. Ego. Uduhinyuza rero umuntu ashobora guca yibaza ati uduhinyuza ni giki? Uduhinyuza ni bimenyamenya. Ibimenyamenya yuko iryo tegeko ari ngombwa kugira ngo umuntu ibyemezo kugira ngo umuntu abeho neza, abeho mu mahoro. Ni nk'ibintu byerekana yuko utubashe cyangwa udatinya umwami hari bishobora kumubako tugiriye kuturorero. Ego umwami mwakino gereka tukumwita umukuru w'igihugu cyane gose. Ego wabandi ego abami bariho ariko ni bake. Aba president nibo benshi. Ico gihe Imana iri tuma canke iri humekera mu banditsi bayo abami nibo bari benshi. Ariko iyo haba nk'uyu munsi yari kuvuga ngo itegeko ryo gutinya umukuru w'igihugu cyangwa itegeko ryo gutinya umuperezida hamwe n'uduhinyuza twaryo yego. Reka mbero ngaha amateka afise byinshi durahera ku mwami Mwezi Gisabo turaza kuvuga kubo bita Bereng von Bereng n'umudagi yabaye ngaha mu Burundi umwanya muremure ariko Mwezi Gisabo no barazi ko ari umwami w'u Burundi. Reka duhere kwa abantu Burundi bwa kera wubuzi kwiki imbere Burundi bwa kera nkuko twabyize muri kahise kandi no mu bitabo birahari. Imbere yuko abadagi baza Burundi bwa kera cyari igihugu kirimwo ubumwe kandi kirimwo inka n'imirima kiretse ngo izuba ryatse akaba inzara. Ariko mu bindi bihe bisanzwe Burundi bwa kera bwari ngo buryoshe kubamwo uko tubibona uko abantu barafashanya kandi ikintu gihambaye kumbure kija kuzamukira no kubyo tuja kuvugana Burundi bwa kera bwarubaha umwami pe n'ingorane igihugu cagiye gihura nazo cyose. Igihugu cagiye kironka ingorane ibitero by'abanyamahanga bagenda baratera igihugu. Abarundi bose bahurira kurwanira igihugu cabo imbere yabo hari umwami. Ego kandi nawe baravyumvikana ubiravye umwami niwe wari umuzi w'ubumwe bw'abarundi. Yufashe Burundi bwa kera ugafatira Burundi bwa kino gihe canke se igihugu ca kera ukaraba ni ca kino gihe imikorere y'abakera ni imikorere y'abakera uhereye ku mwami canke se ku mukuru w'igihugu wa kino gihe itandukanirwa na ryabayirihe. Ariko ndabivuga nkurikije ibyo nsoma ndetse n'ijambo ry'Imana reka dufatiraho nyine dufatire no ku ijambo ry'Imana. Abakera nta buryarya bagira. Ico bita ugukunda igihugu bagikunda mukuri. Ariko abubu hari aho kaducamwo kwera ukaja wumva umuntu n'uwo warusanzwe wemera ukaja wumva umunsi umwe aravuze nk'ikintu kibazo uti yo ico kumirwa naho bibagake. Abubu harimo akantu kakaryarya ahubwo Imana idufashe katuvemwo ngira ngo mu byo tugiye kuganira ko turaza kurabira hamwe muri bya twaduhinyuza twemeza yuko umuntu akwiye kugira iki kugabanya ubujyaje mu byo no mu byo gukunda igihugu cyangwa se kucuba. Ego cyane. Reka ngere ngaho rero mpereho muri bya bindi twavuze ati uduhinyuza indwi. Hari agahinyuza kambere kumbure twohera ko wanganirije cyangwa se maze kumenya kuri wewe agahinyuza k'igiharuro 198. Akagahinyuza abantu benshi tuvuze ati none 198 ngaha mu Burundi ivyo nibiki? Ese muri Kongo ivyo nibiki? Muri Afrika ivyo nibiki? Mu Budagi ivyo nibiki? Kirumvikana. Mpera kwa gahinyuza kambere ugahinyuza nabonye dushika indwi ariko tugende kuri kamwe tudetaya. Urakoze cyane. Agahinyuza kambere. Ego urakoze cyane. Ariko nkundire ntangure nsubiremwo iryo tegeko uko ryanditse. Mvuge naho ryanditse baje kuryisomera abantu. Ryanditswe muri Bibiliya mu gitabo c'imigani igice ca 24 akarongo ka 21 be n'akarongo ka 22 n'uturongo tubiri gusa tuja kubarambira kandi kuberana nadufashe reka mwumvirize uko tuvuga. Imana yabwiye abantu bayo iti nduguruye twamugina ngo mwana wanje utinye Uhoraho n'umwami ngo kandi ntukifatanye n'abagararije ngo kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bombi ngo bizoza giturumbuka ngo mbega ninde yo bimenya. Ngiryo iryo bwirizwa rero iryo ni ijambo ry'Imana iryo ni ryo bwirizwa rero iryo ni ryo bwirizwa ryo gutinya umwami n'Imana.
agahinyuza ka mbere rero yego wambwiye uti mvuge ko gahinyuza k'amajana na 98 amajana na 98 mwumvirize ako gahinyuza kabereye mu Burundi isi yose yotegerezwe kubimenya kwako gahinyuza kabayeho muri iki gihugu cy'u Burundi bave mu buseruko no mu buraruko no mu burengero no mu bumanuko bazi Bujumbura baduga ikiganda babona aho byabereye agahinyuza k'amajana na 98 kumviriza uratangara umwami Gisabo mu bihano bamuhaye ngo yarabaruhishije abadage uwitwa von Bering yakoze amasezerano arayategura ayamuturako muri ayo masezerano rero hari ingingo yavuga ngo atanga amande y'inka amajana 424 amajana 424 inka azihe abadage azihe Bering na bagenzi biwe umwami mwezi Gisabo ngo azitange kandi ico gihe hari inzara kweri kuko intambara yari yararuhishije igihugu hari mu mwaka wajyari ico gihe ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 1993 ikiganda nyene ku rupapuro byari vyanditse ati uratanga amande y'inka amajana 424 muri izo nka rero igitangaza harimo 74 ngo ico bita endamunite z'impozamarira yo guhabwa abagararije bari bararwanye ku ruhande rw'abadage abagararije bagararije umwami imiryango yabo abagararije baguye ku rugamba barwanira abadage b'abarundi aho harimo n'abanyamahanga ariko abenshi n'abarundi ego nk'iyo miryango tugarutse inyuma gato yabo bagararije bavamwe bari nk'abandi nande uwarazwe cyane yari Maconjo kandi Maconjo yari umukwe w'umwami ego wumva igitangaza agacagwanira abadage hariho n'uwitwa Kirima ego hariho n'abanyamahanga kuko ku gihe cy'intambara y'ikiganda nyene cy'amasezerano y'ikiganda hariho ibice bitatu bikuru uzobisoma mu kintu cyitwa Burundi Forum kiri online nkuko babivuga bari abo bita abatuta no kuvuga bava mu gihugu mu bunyamwezi hariya zatabora muri Tanzania ego abariko barabacangero hakaba n'abandi bacangero bava muri Afrika y'Epfo y'ubu abo bita bangoni abarundi babita ababwibwi ego bamwe bahavuye baguma nino bakeya hariho bakeya bagumye no bitwa bagina uko babimbwiye akaba Afrika ye ego kwa Chaka umwami yitwa Chaka ngiro harumwe yaragize icyo bita amakonkete yararwanya aragura ubwami baraduga barashika ino bagaruriwe aho bita imurore ndahaze ni muri Kirundo moya ni muri Buhumuza y'ubu hariya zamuyaga no mu Kirundo harantu bita imurore ni yoyo niriya ya zamuyaga nabo rero ariko ahanini abahawe impozamarira inka 74 barabarundi ahanini igitangaza rero ayo majana 424 mwezi yatanze ushize ko ico giharuro 74 bizana amajana 498 ari nako agahinyuza kambere kagira kabe ukumviritse ayo majana 498 niyo mezi abadagi nabo bamaze baciwemo kabiri igihugu cyabo giciwemo kabiri ubudagi bw'uburengero n'ubudagi bw'ubuseruko yumva ko ari gihano yumva ko ari umuvumo bahakuye zanka baca umwami w'u Burundi ushize ku igiharuro ariko kizo bahaye imiryango yahemukiye yabaguye ku rugamba mu kurwanira abadagi ariko yari yahemukiye umwami mwezi Gisabo yego nibo bagararije navuga ivyo biharuro amajana 424 wongeye ko 74 bizana amajana 498 erega imvugo y'Imana nuko imeze nturondere ngo bica biba ngo kongerako imvugo y'Imana nuko iteye ibiharuro birabiteranya icuronse bigaca bihurira n'amezi amajana 98 reka ndayakubwira
Ubudagi bashizeho icitwa Ubudagi bw'uburengerazuba bise Allemagne Federale ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 1949. uri kubyumva 1949. uharuye kuva uwo munsi gushika umunsi Ubudagi bwongeye kwiyunga bukaba Ubudagi bumwe bigasubira uko byari bimeze kera ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu ukwezi kw'icumi 1990 niwo munsi mukuru w'igihugu iwabo ubu haciyemwo amezi neza angana n'ivyo biharuro nakubwiye bya kagahinyutse 498 itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 1949 uje kwitonda uharure ushikane kuri 3 z'ukw'icumi 1990 basubiye kwiyunga usubiye kuba Ubudagi bumwe mbere uyu munsi n'umunsi mukuru mu gihugu nk'uko twari tugira umunsi mukuru itariki imwe y'ukwindwi hariya bagira umunsi mukuru 3 z'ukw'icumi niho bari bamaze kwiyunga niho biyunga icyo ni cya giharuro gihwanye na bya bindi none akosa gahinyuza yuko ikosa Beringi yakoze kuri Mwezi Gisabo byababereye umuvumo ni ingaruka bace bagabugwamo kabiri bamara amezi menshi kuva mu busero kuja mu burengero no gupfa warapfa haravuye bubakomwe n'urukuta hagati ya Berlin warumva ngo muri Dobert ivyo byose birafatanganye n'ivyo nyene bifitanye isano n'ivyo bakoreye mu Burundi birafatanye nyene ivyo biharuro ubwo ruhurirane wewe waza yo kwari ku nk'amajana 424 wongeye ko 74 ibiharuro 74 vy'inka bahaye abagara imiryango y'abagara baguye ku rugamba barwanira Abadagi kandi barwanya abarundi barwanya abiwabo kandi bivuga uko nyine barwanya abiwabo yego ivyo biharuro rero kugira bihurirane genda bifata yuko aragahinyuza kambere kerekana yuko umwami n'uwo kwitondera umukuru wari wese umukuru w'igihugu n'uwo kwitondera si ugupfa kugenda ubishira ku bintu ari nko mu Burundi n'ubu iryo tegeko navuga ngo Imana yovuga iti mwana wanje wuba utinya Imana na Sebarundi kandi ukifatanya n'abagararije kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bombi ni bande Uhoraho na Sebarundi zoza giturumbuka kandi ntawe amenya uko bigenda no muri Kongo rega byomera uko nyine ntaco uzayo ko ndakandi kagutya nkagira upfu imwana wanjye voilà utinya Uhoraho na son excellence Kisekedi kuko kandi niho ifatanya n'abagararije kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bombi Uhoraho na son excellence Kisekedi ashobora kuza giturumbuka kandi ntawe umenye uko bigenda nuko biri n'abandi aho uno kuvuga ku mukuru w'igihugu yabo muri Kongo yabo mu Burundi yabo hehe ni byiza kumwubaha wirinde kuko ibyago bivuye kwabo bantu yego bivuye kuhoraho kuko hari ibintu Uhoraho ukuntu amubona yamuragije ibintu bihambaye n'umumandatere wiwe n'umuserukizi wiwe ku bantu benshi cyane uwo muntu rero urabyitondera nico kisigura agahinyuza kambere nayo 198 yego ngira ngo abantu baragatahura kweri kuko Beringi yavyitwayemo nabi kuri Gisabo ashobora kuba yabonye afise ingufu nkeya nyuma ntamenye yuko ari intumwa y'Uhoraho ku butaka bw'u Burundi kurumva akora afise amabanga menshi mu guserukira abarundi cyangwa se mu guserukira abanaka ategetswe n'Imana cyangwa se akoreshwa n'Imana cyane gose hajya ubuhemukiye Imana buyonone umugambi wayo bivuze ngo umuntu mwa kino gihe uwari we wese ni byiza kuyubaha umukuru w'igihugu cyane yaba uwo muri Kongo yubaha umukuru w'igihugu wa Kongo Etienne Gisekedi niko biri yaba uwi Burundi yubaha Sebarundi kumwubaha ukareka kwivanga cyangwa se kuja
kumubomora nka kwa kundi cyangwa se abantu bavuga ati ngoma ndamugwanya ndamuvuge nawe ajye urabye nawe wohura n'akaga nahato kumenya nahato kubona ingorane Imana yo iba yabibonye reka kumbura ko nagahinyuza kambere k'igiharuro amajana 198 ubwo ngira abantu bagatahuye neza ngira ngo ubuza kugira ko ikibazo azoduha muri commentaire tubwire ati dufashe udusigure iki naco ntitwacumvise neza ngira ngo namateka menshi rero agahinyuza ka kabiri rero nakahe neza na neza kuko twavuze ko ari ubuhinyuza indwi utuma utinya Imana n'umwami cyangwa se n'umukuru w'igihugu gatandatu bifise icyo bisigura cyangwa se itariki zitandatu ruheshi bifise icyo bisigura ni nagahinyuza gakomeye nakonyene cyane gose ni byabereye mu Burundi erega isano kandi n'abadage no mu bindi bihugu bafise kumbura ibyo yaberetse reka twe twivugira iby'iwacu bazonabimenye akahinyuza kazi tandatu ruheshi nagahinyuza kabereye mu Burundi ayo masezerano y'agahotoro niko no bivuga y'uruyeri rwinshi rw'abadage yatibukiye kuri Gisabo ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu ubu n'umwami w'u Burundi 1993 baramugoye kuko ntibyangana baramuhenze baramuzimvye bimwe birenze urugero umviriza zijya tariki zitandatu bamaze imyaka 13 batwara mu Burundi abadage nukuvuga kuri zitandatu z'ukwa gatandatu 1916 urumva bari bakomeye ha mu gihugu kandi ubudagi cyari igihugu gikomeye ku isi igihugu cyafashe ibindi bihugu byose kikabyegeranya witwa Bismarck ndega nico cyazanye umugambi wo gukoroniza isi yose urumva cyari igihugu gihambaye ni igihugu cyari kitari gisanzwe namba ahubwo warundi turakomeye kwahanganye n'abantu ari wari bafise umugambi bacuze umugambi wo gukoroniza isi yose wumve rero inyuma y'imyaka 13 kuri 16 nyene kuri anniversaire ku isabukuru ku munsi w'isabukuru y'ivy'ikiganda niho bagiye bariruka niho birukanye bahunga babirigi ahi Bujumbura bari bafise yo kambi yabo ya Usumbura basize bayituriye bariruka uraza ahantu yari hajya hari kibuga ca basket abita ngo kuri park ngaha muri hajya hajya kuri place de la Révolution hajya hari ministère de l'intérieur hajya hari mu ikambi yari kambi y'abadage ariko rero ntibategeka honyine urumva baca bategekanye uko nibaza ngira naho situri barahashika baranaharenga kuko isengero imaze kuhaba mu buhonga hariya hejuru ndabona amafoto von Bering avuye kuramutsa abapatiri ibuhonga bamuherekeje nawe turonsa akanya nza kwereka kuri online harahari uri kurabyumva rero ahi Bujumbura rero ariho busumbura hitwa Ibuzige hari amakuru numvise ngo hitwa Ibuzige turaja kuhashika kuko hari agahinyuza kibuzige turaja kugashika aho naho ni mu Burundi Buzige nakagasozi ka haruguru hitwa Ibuzige nuko nyine abazungu bavuga ngo uzige haruguru gushari yakwitanganika hose hitwa Ibuzige ubu twibera Ibuzige nyina ni Buzige haje kuba Busumbura mu nyuma reka turaza kubibandika rero kuri kagahinyuza ka kabiri niho turi rero naho turi ya gatandatu ruheshi bumve icambere mbwira ukuntu bofata igihugu ku nguvu ku itariki zitandatu hanyuma bakacirukanwamwo kuri yo anniversaire nyene ku itariki zitandatu nyene kandi bakagenda biruka bahunga aho nta kintu bumvamo nagahinyuza gakomeye cyane ikimenyetso gikomeye ko utegerezwa naho uri umuntu akomeye gute ugahemukira umukuru w'igihugu cyangwa umwami ibyo bintu birakugaruka saa 8 birukanywe ababirigi bari bashitse mu Kajaga kuri iyo tariki saa 8 umviriza saa 12 idarapo ry'ababirigi ryari ko rirahungabana mu ikambi y'abadage hajya nyine hariya hepfo ngaha riko riragira uko abadage birutse muntuze muri
hajya ku Ruganza ku Ruganza mu Kayanza hajya hari hiriwe harasekera intambara muri ico gitondo nyene kuva ngo yatanguye saa 2 ishika minwi saa sita z'ijoro bagwana kuwa gatandatu nyene kuwa gatandatu n'abapfuye bababirigi bahambye hajya nyene ku Ruganza habona abantu bazi baraja ku Kanyaru barahaze hajya kwisengero ku Ruganza hajya nyene abadagi nabo boba barazanye ibisigazwa byabo boba uko nibatse ntabyo nzi neza boba barabazanye aha mu rugombo mu Cibitoke kuko urumva udugira hariya kuri ise Kayanza umuntu akaduga ndumva ari mu rugombo yego urabyumva kuri iyo tariki zitandatu 12 saa 2 barashitse mu abadagi bari binjiye abarabirigi bari binjiye mu Burundi bahinjiye kare bahinjiye kuri imwe aho sinabivutse ahitwa Irubura mu Kayanza hariya ndahanze hajya muri komine Kabarore yakera hajya babirigi bariko barakurikira abadagi kuko hajya hari paruwasi hari misiyoni y'abadagi bitwa iryo zina rirangora gusoma mu kidagi bavuga ngo reka mvuge ngo Nouvelle Église New Kankeni sizo ko bagisoma mu kidagi nuko gitwa abo bantu rero urabyumva abadagi baca barahunga baza ikoga abami naho hari akamisiyoni gatoya ego hajya ku Ruganza nyine niho bita ikoga abami ego hajya haruguru hajya hava amazi hari ahantu hari itangi y'amazi ijya tangi nyene hajya niho barwaniye kwijya tangi nyene hari umugezi amaze kuhashika kweri ni foto ndayifise na agenda yifise hajya iko ibwoga abami ego mukoga abami niko bavuga hajya rero muri Mpanda Migege niba ntihenze n'ibintu nk'ibi zone murimo rero bahunze Irubura bazananye n'aba missionnaire bace baguma hajya mukoga abami bararindira ababirigi nabo barigumirayo baza bazi ngo bararenganye kumbe babarindiriye ngo babarase abadagi nibo barusomborokeje mbere baca barwanira hajya bara ifumbire iratumba umunsi wose nukuvuga ko umuzungu wa mbere yapfiriye ku butaka bw'u Burundi ndetse Ruvungi muri ko urabona naho ari hafi y'umurubibe muri Kongo hajya bari umaze kuhagwa muri uwo mwaka nyine mu ntango nko mu kwa kabiri sinibuka itariki cyangwa mu kwa bino nk'ibyo abazungu ba mbere bagwanye bagapfa ku butaka bw'u Burundi byabaye kuri iyo tariki zitandatu nyine kuri anniversaire ya Kiganda niho umuzungu wa mbere yapfiriye niho abazungu ba mbere bapfiriye mu Burundi barasanye hagati yabo abarundi bumiwe baraba ivyo bintu ntibavyumva none aho nta muvumo wumvamo ni kuvuga kwa guhangara umwami n'ingaruka kwa guhangara umukuru w'igihugu n'ingaruka no kubyirinda bivuze ngo uno munsi umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro ca Desire uko biri kose ariko arumva ko ikintu bita umukuru w'igihugu cyangwa se umurongozi w'igihugu cyangwa umwami kirazira kumwubaho cyane naho uzoja muri Sudani naho uzoja mu Bushinwa Imana izoguha umugisha wo kubaha no gusengera umukuru w'igihugu waho nuwiyumva ego nayo kumuhangara ngo no kuri mu makuru reka niyo habaye utubazo uzohore wigengesera kweli wirinde kuvuga ibyo ushaka kuko uhora kubona nawe womera nk'ubihisha ariko biri mu mutima cyangwa ukabivugira mu byumba winyegeje Imana ibikubona yoyo nta gituririye biba yakubona ako kari ariko nibihetse byo zitandatu itariki zitandatu urumva nizo tukiriko ukwerekeza zitandatu zindi rero bajya badagi bari batanguye ishengero ryabo mu mwaka w'igihumbi n'amajana 911 bari bamaze imyaka 5 isi iryo shengero ryari mu Burundi nyene reka ndakubwira amashengero ayo yarariyo nibo bazanye amashengero y'abaprotesta bambere yari Rubura mu Kayanza Kabarore urahabona yari koga abami mu Kayanza no mundi ku Ruganza hajya hafi Ruganza yari Kibimba ningaha muntu uze ya muri ni muri Gitega yego yari Mbandanye yari Musema mu Kayanza yari komine ya kera Muhanga riba ntihenze cyangwa se ni mu byo bice nyene bya hariya mu Muhanga muri komine hino imusema Gatara ni hafi y'Igatara mu Musema hariho na Musema naho hari isengero ry'abakijya badagi ni ryo nyene ni yari community imwe hakaba nshire ko yindi imwe zibe zitanu
hariho iyitwa Muyebe ngaha imwaro hafi ya Kibumbo yego imwaro ndahazi yego zijya zose zari zabo badagi ariko uwo munsi bazitandatu zo kwa gatandatu baciye biruka barazitaye isengero zose barazita barataye nta kubaza n'ibisigaye inyuma oya bitanye isaniro na byo byose bakoze ngira nkubwire akabazo kabaye ntibigeze baja gusaba umwami icubu twita agrema ukwemererwa gukorera mu gihugu baragararije muri make imbere y'Imana nyine hari akantu katari keza ati naho bariko barakora abo bantu bakoreye mu bugararizi bimwe byo kuvuga ati twe turi aba kunguvu turabikora ndiko ndacimanza ariko no kwigisha abantu atagrema nyine harimo akantu k'agasuzuguro harimo agasuzuguro ati twe ku bushobozi bwacu turayashinga n'amashengero yego twubaha abazungu twubaha Beringi ariko umwami biramusha umwami w'u Burundi twubaha von Langeni ariko uwo mwami wapi barazitaye bamaze kuzita kwigenekerezo y'inenge ya gatandatu wumva igitangaza igihushane zigumuko ari bisaka y'amashengero yabo mu 1928 aca haza abanyaDanimark izanira ishengero bita Batiste abanyadanemark ego baca biha Musema bayikoreramwo Musema yo mu Kayanza ijya nyene barayitoye aho atagi bayitaye baca bayikoreramwo kuva mu 1928 haraheze imyaka 12 ari bisaka babadagi bavuye ego barayihiyo bayihaye bayikoreramwo ariko nabo nyine ataruhusha bafise basavye umwami impusha ngira bari barazisavye babiri gisindabizi ariko umwami no ariko imyaka 5 iheze kuri yagenekerezo ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu kuri anniversaire kuri ya sabukuru y'ikiganda ya sabukuru bagenzi babo babizitereye baragenda ku mwami ya sabukuru babirigi bashikira mu Burundi nyene ego baca baragenda ku mwami arabasinyira uzogende mu mashengero y'Ababatiste baracagendera kuri agrema yo kuri zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu 1933 baca bararama iyo ni genekerezo ya agrema baronse ego niko biri n'uyu munsi ni ry'abanyadanimark ni kubera ikino ibyo sinobimenya ico nzi nuko baje basanga ababirigi aribo bahatwara ariko ivyara matongo y'amashengero y'abadagi biraho biri ari bisaka bitoreramwo Musema bayitoye bayikoreramwo inyuma y'imyaka 5 haya yinde abadagi bamara mutima mutagatifu ngira bavugiye baca baragenda gusaba agrema kwemererwa gukorera mu gihugu umwami arabasinyira kuri iyo tariki ya gatandatu ntivyababereye nk'abadagi bararamye n'uyu munsi rirahangamye nahi Bujumbura rirahari rirakomeye nkari irubura aho wavuze kabarori yego utarumburya ishengero nkaya mashengero tubona ni bakeya bari abandi bose n'ababatista bose no Kayanza mu gisagara ririho na ibuye hari ingozi ibuye ku mwumba ni ishengero rikomeye cyane ababatista mu Burundi dare mu ababatista ni beshi cyane abantu barabizi reka wumbere ushima no kurama bararamye neza ivyo nivyo ndi kwiyumvira ariko bishobora kuba ari ukuri ntibashimye kwikorana bonyene baciye bafata Kibimba bayiha abo bita Dezami Eglise des Amis najya mu gisagarira hano baca bafata Muyebe baca bayiha Methodiste ubwo nturiko uravyumva nuko byagiye biratungana uce wumva kuba aba batubasha umwami barazimye ariko abo basha umwami bararamye kibe ikimenyetso ca gatatu kikubwira ngo mwana wanje utinye uhoraho hamwe n'umwami kandi ukifatanya n'abagararije kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bombi uhoraho n'umwami biza giturumbo bivuze ngo
uyu munsi abantu abagararije umwami mwezi gisabo barazimye nibo badage yego ishengero ryabo ryarazimye nta niyiriho no kuvuga amadini bari bafise yose yarazimanganye igenekerezo bagiye bakurira kamakose ni naryo genekerezo Imana yagiye yigiriki itanga kw'ibyemezo ko umwami ari wo kubaha cyangwa se umukuru w'igihugu ari wo kubaha cyane gose igenekerezo rya gatandatu akora icyo ni cya cyemezo cyaganga ariko abavyubashe bararamye aribo abari bo babiriki Abadanemark none tutora tuje gusengera muri Baptiste yego ntuzira hafi abantu ngira ngo barabitahura n'ubu burya ibirubura hoho namambona abantu muri Denmark usanga bahara ari benshi babazungu cyane Denmark bama baza ari benshi ngira ngo abantu bazi kabarore barabizi kandi bamenye n'abakristo babo bamenye ko bari mu kumugisha mu kubaha umwami cyangwa se kubaha umukuru w'igihugu yego iyo batubaha umwami ntibaba bariho hari naho byari kubabera kujya kw'abadage muri make kirumvikanye icyo cyumvikanye ni kagahinyuza ka kangahe twari tugeze ku ka gatatu niko tugeze ka kabiri zitandatu ruheshi zazanye byinshi cyane ariko amashami menshi cyane reka dufatire rero ku gahinyuza ka gatatu exact agahinyuza ka gatatu ni genekerezo rya gatanu ruheshi n'ubundi urakoze cyane ko kubaha umwami ego n'Imana cyangwa se umukuru w'igihugu ego n'Imana ni wihende ngo ufate nawe umukuru w'igihugu kweli uri wese kandi apana ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu byo ku karimi oya nkubwiye Imana ntigiturira igihugu urimo cyose wo kubaha umukuru w'igihugu usanzemwo ukubaha n'umukuru w'igihugu w'iwanyu ego nuko aha naho wogira ibintu by'uburyarya biragufata bene ibi bizira si ibintu byo kumunwa ibintu by'indani umutima ehera abarera itariki 5 ruheshi bumbe byabaye mu 1999 na 99 ewe kahe ni gitangaza ahitwa Indago abaru 899 ahitwa Indago ni he Indago hari kirimba c'umwami ni nibaza sinzi neza ikomine ya kera Ndago yari irimwo ariko n'ikibanza kiratiro kizwe kuko hariho n'ibintu by'ibimenyetso umugambwe wahubatse umugambwe uri ku butegetsi mu ego cerekana resistance y'umwami n'abarundi n'intwari zitangiye Burundi zaguye Indago ni muyihe ntara ubu cyo gihe hari mu ntari gihe mu misezi je nibaza ko hari muri Muramvya Indago ego ariko uje kuverifia wumve rero cyabaye Indago mu majana 899 kuko umwami yatanguye kurwana kera yatanguye kuhangana n'ababirigi hafi imyaka 15 n'abadagi imyaka hafi 13 bamurwanya Indago rero batera intambara kuko hari kirimba c'umwami hari nimwe mu makapitali y'u Burundi y'umwami mwezi gisabo barahatera n'ingufu nyinshi cyane abadagi ingoro z'umwami baraturira n'ibigega n'ibindi byose arahunga bavuga ngo mu bitera abadagi bateye bikomeye ku Burundi icindago kishobora kuba ari cyo cyambere cyahitanye abantu benshi cyane shatikije abarundi yego n'ibintu ico gitero uzobisoma n'ubundi kuri Burundi Forum so kwereka aho bisoma ico gitero rero cyabaye gikaze kuruta ibindi bitero cyabaye ikibazo kuri ngiye kubikubwira abadagi igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatanu ukwezi kwa gatandatu yego gatanu ruheshi yego kuri zitanu kuri kirewumva zitanu ruheshi noneho mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1945 i Berlin niho hatangarijwe yuko Ubudagi butsinzwe n'ibihugu byatsinze intambara ya kabiri y'isi uriko urabyumva baca babwambura Ubudagi baciye babwambura ubutegetsi bwose ubushobozi bwose buca buba nk'ikoloni noneho nabwo barabukoloniza nabwo burakolonizwa kandi cyari igihugu cyatanguje ikintu bita kolonization kw'isi itangazo ryasohotse saa 11 rivuga yuko Ubudagi butsinzwe cyane
butazosubira no gutora ikintu na kimwe cy'uburongozi wabo mu Budage ubyumve kuri iyo tariki ya 5 ego ku mugoroba bifitanye isano na ya ntambara y'indago bakorera mu Burundi none uko ruhahurira ndagashaka ndikunda kubira ko nagahinyuza gakomeye aho yuko kutubaha Gisabo byababereye umuvumo tuba umwami w'u Burundi mwezi Gisabo byababereye umuvumo kuri iyo tariki niho itangazo ryasinywa n'abagabo bane kiso bande ngiye kubakubwira uwa mbere yari hejuru yari umunyamerika yitwa Dwight David Eisenhower mu kirundi ntibyasomeka kweri mubifata uko reka tubivuga uko babivuga abanyene yitwa Dwight David Eisenhower uwo n'umunyamerika yarahagara niwe yari komanda w'urugamba rw'i Normandi urabyumva uwa kabiri yari umufaransa yitwa Delattre de Tassigny uwo n'umufaransa uwa gatatu yari umusovieti yitwa yego Burusiya canke ubwami bw'abasovieti ego tubifata uko ego shira hamwe Union de République Socialiste Soviétique ico gihe bari bahagarariwe n'uwitwa Yukov hamwe n'umwongereza yitwa Robert aho ndakiza mu Faransa bamwita Robert Montgomery canke Robert Montgomery kandi andabisize mu kico someka nabo bane basinye kw'iryo genekerezo rya 5 ya anniversaire y'ivyindago yuko Ubudage butakaje ubushobozi bwose ata kintu na kimwe buzosubira kugaba mbere hazotwara abo bane batwara ico gihugu umunyamerika abongereza abafaransa ndetse n'uwo mu Soviet wabitoye none gasha urwo ruhererane yayo matariki nagahinyuza gakomeye kavuga ngo utubaha Gisabo byababereye umuvumo rero abasigaye bubu no babwira iki nibaza mu Burundi bazubahese Barundi akaza ari umurusiya akaza ari umunyamerika akaza ari umubirigi akaza ari umufaransa abimenye akiri muto yuko niyakandagira i Bujumbura azoza azi ko yubaha se Barundi naye ahandiho ingaruka nazo uhonye muri Kongo bubaha Antoine Kisekedi n'ahandi yego urikura byo ako nagahinyuza Imana yerekaniye aha mu Burundi yagomba kuzigisha abantu bose reka nyine tubivuge reka tubikwize bose umuntu ashobora guca yibaza n'ibyo bintu ni gute bihuri tariki y'umuntu yahemukiyeko igihugu cyahemukiye ko Burundi kigatikiza abantu Budage bukica abantu mu Burundi indago imurambye ariko nawe kikaba itariki nyene n'ubundi y'ibimara kuri bo yagasuzuguro yuko baswe ibintu ubushobozi bwose icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kirakomeye gose bisigura ngo n'umurundi ari ngaha cyangwa se umuntu wo muri Kongo ukaba uri mu gihugu umunsi uri kurahimukira ko cyangwa igihe uri kurahimukira naho bitazoshikira wewe bishikira abana bawe bishobora gushikira abana bawe yego kweli ukumva bari ko baravuga nabi se Barundi ipireho n'ahandi tera intambwe wigiye kubita intambwe umugani wawe usubira inyuma upfume wigira ku yindi botike cyangwa ahandi hantu naye ahandi ho imivumo ntumenye uko ikurikira umuntu yego birumvikana ako nakaromvuze ku Burundi niwe aja muri Tanzania bakavuga nabi umuvyeyi Samia Suluhu babise ruhave wandura umuvumo ihore igire ku ruhande ubonye tobahanura ngo bashobore babise izohitana bo we ntaco bizobuka ako bigize n'impanuro zikomeye akantu buje uri kuravuga ibyemezo ngira ngo uko Barundi je nandisha fatira ku bintu bimwe abantu bagi bashaka kugwanya umukuru w'igihugu ari mukuri twarabonye ibyagiye bashikira n'ingorane bamwe barahunze igihugu abandi barapfa kandi usanga bagize izindi ngorane zitandukanye cyangwa ise n'uwarafise ibintu ugasanga arakenye kubera ibyo bintu ni benshi aho byo guhangara umukuru w'igihugu reka turabire nko muri Kongo uyu munsi umuntu yifuje guhangara nka Etienne Gisekedi ntibaze ngo ari mukuru to ibyo bintu bishobora kuzomugira ingaruka
niyo hari utubazo urarondera mu buryo bw'ikinyabupfura mu buryo by'urupfasoni ukaraba ukuntu bishikiriza mu rupfasoni apana ibintu byo uhoraho ntarye giturire uhoraho yakubonye kera no kwirinda n'ata umupolisi yakubona reka imana yo ntishobora kuyikweba icyo n'agahinyuza ka kangahe gatuma umuntu yo kubaha imana n'umukuru w'igihugu cyane gose cyane agahinyuza ka kane rero tugiye kuja ku nigenekerezo rya 30 ntwarante ukwezi kwa gatatu mw'icamake ego ndabyumva naryo nigenekerezo rifise isano n'iki kintu biyita impamvu zo kubaha umwami n'imana cyangwa se umukuru w'igihugu n'imana yaba u Burundi yaba huri yawe ho wavukiye umukuru w'igihugu no kubaha wakoze mu bisanzwe ubukoroni mu Burundi bwatanguye neza ku mpapuro mu 1890 ndabigusigurira 1890 niho ubukoroni bwatanguye ku mpapuro no kuvuga iki no kuvuga ko abadagi bari bamaze gufata igisagara cyitwa Bagamoyo hariya mu buraruko bwa Dar es Salaam kuri Ocean hanyuma abongereza nabo bakaba bari haruguru gatoya aho twakwita muri Kenya y'ubu noneho bagira ikibazo cyo gupfa izinga rya Zanzibar iryo zinga rero barashaka bose bumvikana ukuntu izinga rya Zanzibar borihebera abongereza utahure burya Zanzibar yakoronijwe n'abadagi kimwe na Tanganyika Tanzania yakoronijwe n'abongereza ariko barayihanahanye wumva ukuntu bayihanahanye bari bafise irindi zinga iwabo ryitwa Heligoland hariya muri Mer du Nord naryo bakaripfa baca bagira amasezerano abongereza n'abadagi bayasinye ku itariki nk'iya independence yo mu Burundi ku itariki imwe y'ukwindwi 1890 basezerana yuko abongereza bahawe Zanzibar abadagi nabo bahawe Heligoland hanyuma rero abadagi bagaca bemererwa kwagura koloni zabo kuri Tanganyika yose bagashika ku Rusizi ku mutwe wa Tanganyika ku Rusizi ku Kivu ariko hari ku mpapuro aho ni mu za Rwanda hose bahari apana kuja buka Rusizi apana kuja buka Kivu cyangwa kuja buka Tanganyika hari ababirigi hakurya muri Kongo abongereza bati mwe muzoduge muduga Sudan namwe gutya batugabanganiye ku mpapuro kuri iyo tariki kw'itariki iyi wacu ya independence itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ari nayo tariki nayo bari bafise mu ntunzeye iyo tariki niyo basinyiye ko amasezerano yo kugabangana Zanzibar na Heligoland ya abadagi n'ababiriki niho basinye amasezerano abadagi n'abongereza plito yo kugabura aya mantunzeye aya maire ari nayo tariki naho twaronkeye ko independence bandanya aho hantu naco tuzokivuga urabyumva igitangaza rero umviriza umu ambassadeur yitwa Baldwin Malet yari umwongereza asinyiranira na chancelier mukuru w'Ubudagi yitwa Caprivi Leon von Caprivi ukuntu bagabangana icyo bice bya Afrika Burundi ntibwari bwafata urumva hace yatangura intambara yo kubufata intambara rero ya mbere yo gufata Burundi kuva kuri iyo tariki urumva kuri iyo tariki nakubwiye ko byari impapuro itariki imwe y'ukwindwi 1890 ni mu by'impapuro wari hageze rero gushira mu migere bakabanza bakabufata noneho apana iby'impapuro baritegura igitero ca mbere bakoze ku iyo tariki bagikoze kuri iyo tariki umubiri itariki 30 kwezi kwa gatatu niho bakoze icyo gitero 1991 umwaka ugomba kwire bagabanganye ku mpapuro umwaka ugomba kwire abarundi nta nivyo bari bazi babibwirwe nande
urumva nta info bari bafise reka ntabyo bari bazi niho igitero ca mbere tariki ya mbere itariki 30 kwezi kwa gatatu mu 1891 niho batera Burundi kandi rero ntibagihereye ku mupaka Burundi baraduze n'ubwato bagitera hi Bujumbura niyo ntambara ya Buzige rero wumva hitwa Buzige ntihari bwitwa Bujumbura oya inkomoko ya Bujumbura Bujumbura ndayikubwira nayo nyene yatanguye kwitwa Usumbura yabaye Usumbura kubera bavuye mu Kajaga hasi baduga hajya ku kibuga ca basket hubo hamwe kwikambi twavuga y'abadage hajya niho baje kura kubwa mbere sindi yari hajya batanguriye hari Kajaga hajya reka mvuge kuri hajya za Eden Garden ziri niyo hino biriya bice za Van Beach hariya hirya kuri Tanganyika ego ni biriya ariko iyindi yo hino biri kumwe kijya gice cyose nicyo cyitwa Kajaga kandi urazi ko n'ubu hitwa Kajaga hajya niho batanguye kuba hanyuma bakakurwa imibu myinshi baca baza aho hisumbuye ngira ngo niho havuye Usumbura hisumbuye ngira ngo hisumbuye gusumba hariya abirabure nibo bagumye hariya kuri Cercle Nautique hariya hepfo kwitanganyika n'ubundi Urabona? Ndahabona kuri Cercle Nautique uja kuri ntuze ya kuri uri kuraja uvuye za Safi Beach ucuza ngaha kuri Cercle Nautique uri kuraja ahantu aha kuri Zion Beach uri kuraja kuri Zion Beach hajya niho hari kambi y'abirabure rero babita abasikari abasikari barega abazungu bari bake bakoresha amafaranga bakoresha abirabure bava za Sudani za Tanzania bava nibo baba hajya hasi ariko nabo urabona ko ibarabara risa direct rivuye epfo rigakubita hari aho ikibuga cyo kwiradi ryariho ngo niryo bacamwe ryarinzi barabara ryahuza abasikari n'abakomanda babo b'abazungu bari hejuru kuri intuza ahisumbuye ijambo ahisumbuye haza kuzamwe Bujumbura ivyo nibaza ahisumbuye hatereye ego imibu mikeya aha hari isumbuye nta mibu myinshi hari ahisumbuye ibyo ariko nivyo iryo zina niryo niyumviye muzogira ubushakashatsi mugabo Buzige ho ayibujumbura Buzige iki gice cyose cyitwa Buzige kuko n'ubu hitwa Buzige haruguru burya hitwa Buzige ego ni kwa ahitwa Buzige urenze college hajya hose hitwa Buzige urenze campus kiriri hajya hose hitwa Buzige burya nibaza amateka tugiye kuza turegera bene oya ubajije abavayo barabikubwira mbere n'ubu mu ndinganizo nshasha y'Uburundi mu ntara yaguse ya Bujumbura muri commune Mukaza hariho umutumba wa Buzige uriko narayiravye ko yego inkomoko ya Bujumbura hariho amakartie Mukaza ifise amakartie n'imitumba nka Buyenzi ne quartier Mutanga niba ntihenze ni quartier sa Nyakabiga ni quartier bino nk'ibyo ariko hari umutumba wa Buzige uri muri commune Mukaza no kuvuga rero abantu bari Bujumbura mumenye ko mwahoze muri ahantu hari hitwa Buzige ahisumbuye naho cyangise Usumbura haza guhinduka Bujumbura habaye Bujumbura habanje Buzige haza Usumbura hanyuma haja Bujumbura ni yapfuba Bujumbura ni kuri independence reka tugaruke kuri ya genekerezo rero ya 30 ruheshi igenekezo ya 30 ntabwo ari ruheshi ni ukwezi kwa gatatu ntwarane igitero kirateye Ibuzige abadagi barateye gose abantu barapfa barundi bararwana bikomeye aho baje n'ubwato bavuye muri za Tanzania yego kandi ngo bari benshi bari bafise abasikari benshi cyane abirabure benshi baba mercenaires ngo hapfuye abantu benshi cyane b'abarundi yego n'aba mercenaires benshi n'aba mercenaires nabo nyine baciye Burundi barapfuye ikimenya nuko batsinzwe icyo gihe baranatsinzwe abarundi baratsinze abo banyamahanga naho haguye abantu benshi yego igitangaza rero yumva ko ari intambara ya mbere inyuma y'amasezerano ya Zanzibar Heligoland cyangwa Heligoland Zanzibar igitangaza
umurezida wa nyuma umutware wa nyuma w'abadage umwe yahunga kuri 6 zo kwa gatandatu ku munsi w'isabukuru y'amasezerano y'Ikiganda ari naho ababirigi nabo bari binjiye mu gihugu ego yitwa von Langen Steinkeller ni Capitaine von Langen ndavyibaza von Langen Steinkeller ariko za kapitene ntavyo nzi ariko amagrade yabo yagiye arahinduka von Langen Steinkeller niwe yari rezida wa nyuma yarwanye n'intambara ijana kubwiye hari yabahunga hari koga bami hose yararwanye koga bami hari mu Kayanza yego yafatikanije n'uwitwa Wintgens yatwara mu Rwanda barazananye bahunga bagera Itabora muri Tanzania yego niho hari hasigaye hari capitale ya East Africa yose y'abadage Afrika ndagi y'ubuseruko Afrika ndagi y'ubuseruko yego capitale yari yaravuye Dar es Salaam isigaye iri Itabora niho batsindiwe amaze gutsindwa aja hitwa Imahenge na majefo ya za Tabora nyene niho yapfiriye von Langen Steinkeller yapfuye kuri iyo tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatatu ari nawo tariki batera igitero ca mbere igitero ca mbere gihurirane n'urupfu rw'umurezida wa nyuma ikintu gikomeye aho ntiwumva ko hari mu kimenyetso guhangara umwami aho Imana hari cyo yerekana nuko dusamara ntituvyige ngo tubyumve nta kimana itatweretse bya bindi byo guhangara mwezi gisabo bakamufata nabi byababereye umuvumo birabakurikira kandi madamu wiwe yaramaze umwaka agize mariage uko yagiriye mariage ahibusumbura nyene madamu wiwe yarashoboye kurokoka arabandanya mu Budage yarakoze n'ubukwe n'uwundi mugabo ayo n'ayandi makuru twaronse tubwira ko tugiye kumenya ibyo bintu ariko yasize amushinguye iyo nyene muri Tanzania ariko ikigwa kirimo niki ubwo ruhurirane rw'igitero ca mbere ku Burundi inyuma y'amasezerano ya Heligoland Zanzibar kigaca gihurirana ni tariki yo gupfa k'umurezida wa nyuma mbese umurezida asezeye hariho ikigo bisigura ngo nejo bundi bohemuka utinye uhoraho utinye n'umwami uyu munsi kandi ntukifatanye n'abagararije kuko ibyago no kugeseza bivuye ku Mana n'umwami ntawo bimenye uko bigenda uyu munsi abantu bubaha umukuru w'igihugu niko biri yabo wa Kongo uri muri Kongo uba mukuru w'igihugu yego uri ibujumbura cyangwa se uri mu Burundi ubahe se barundi niko biri kuko urumva ba bantu bateye igihugu nabo igenekerezo bateka igihugu niyo genekerezo bahuye n'ibyago bace baganda ndetse nuwo basiga nuwo bitwara yamuserukizi wabo igenekerezo bateka igihugu cy'u Burundi niho nawe yagize iki yahuye n'akaga muri Tanzania yego ibyo ni kindi cigwa nakubwira nti nako nagahinyuza kitariki 30 z'ukwezi kwa gatatu twagiye agahinyuza rero ka gatanu kuko tuvuye ku gahinyuza ka kane ni genekerezo rya 21 nimba ntihenze canke ni genekerezo rya 30 nyene yego 30 nyene ukwezi kwa kane niho shaka ko tugero hambwira aho nako yego ni gute kaba gahinyuza ko nako mukakaro siko kwa kane oya zero ruhuma no ndamukiza Prito muranga ndamukiza ndamukiza 30 zo kwa kane n'ikimenyetso gihambaye 30 zo kwa kane yego gihambaye gose habaye ibintu bikomeye mu Burundi no mu Budage yego wumva ibyabaye mu Burundi ku murwa mukuru Imuramvya w'u Burundi ico gihe yego ko kirimba c'umwami barahateye batewe n'abadagi abadagi bateye igitero cyari kiyobowe n'uwo nyene Bering nibaza ko ari we sindabyibuka neza sinabihinyuje bateye Imuramvya batera umwami batanguza intambara ibwami baraturira bagira ibiki iyo ntambara yamaze iminsi 11 iyo ntambara yamaze iminsi 11
yatanguye kuri iyo tariki 30 yatumye umwami aguma turatura ahunga girante arwana yirwana ko n'abarundi barabaruhishije icaciye kiba kuri iyo tariki umukuru w'igihugu c'Ubudagi yitwa Hitler Adolf na maîtresse wiwe canke wagiye kuba umudamu wiwe bavuga ko yarongoye acapfa biyahuye kuri uwo munsi 1945 1945 i Berlin muri bunker kuvuga mu nzu ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane 1945 basagirijwe yatsinzwe intambara ya kabiri basagirijwe n'abarusiya nibo bahinje bwa mbere abanyamerika barazi biki byose baratsinda biyahurira muri bunker aho rero hafitanye isano n'iryo tariki mu Burundi birahuye kuri anniversaire ibyo byo mu Burundi by'intango y'intambara y'Umuramvya nanje ndakubwira yamaze iminsi 11 uwo munsi wo kwitanguza ni gute wohurirana n'umunsi wo kwiyahura w'umukuru w'igihugu ciwabo c'Ubudagi harimo ikimenyetso cyaregeca nibaza tebwo ntihaba harimo ibintu by'amangetengete y'abarundi bo barakoreye nta mangetengete ko ape ni imana kwe ni imana kuvuga guhangara umwami yego uwo buri wese cyangwa umukuru w'igihugu waba umunyamahanga cyangwa waba umwene gihugu ni ngorane bishobora kuba ingorane kuri wewe to utari bishobora kuba kuri wewe bakubana bawe imana rero ivyayo nuko bimeze yarabivutse iti mwana wanje utinya imana be n'umwami kandi wirinde ukifatanya n'abagararije kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bombi izoza giturumbuka mbega ninde yo bimenye byanditse mu gitabo c'imigani igice ca 24 kuva ku karongo ka 21 gushika ku ka 22 ndizire ko numva ibintu byinshi oya nta byinshi birimo kwera igitangaje ahubwo rero ibi bintu kumwe bisanisha kungene bifitanye isano wanagomba n'abarundi bake babitse ibi kumbura imana yashatse ko bimenyekana muri iki gihe reka nyine abantu bo kwisi yose babimenye mu bibabwire bimenyekane abantu bibere mu mahoro yego kwera babandi bashaka kugarariza umukuru w'igihugu canke se bashaka guhangara umukuru w'igihugu irifo kirishanje kiza bohinduka nibahinduke badahindutse n'ingorane kandi nibaza ko nibavyumva bazohinduka none ntibavyisomera aho biri ahubwo bashobora ko batanabizi ngira ngo ahubwo uri kurabivuga reka babimenye ndaguyanga reka babimenye bishobora kubafasha reka babimenye kandi babimenye bose indimi zose izo dufite zose umuntu azozikoresha yego n'igishinwa n'ibindi byose kuko ingorane zirashobora guhera mu Bushinwa zikadushikira umuntu agagenda akabura iki kose hariya mu Bushinwa ari umurundi bikadukira ino bikazobika agahangara umukuru w'igihugu wo mu Bushinwa ari umurundi ingaruka zikaba ku barundi kurumva ibyagiye biba ku barundi bikozwe n'abadagi mu Burundi nabo byagiye bifitana isano n'ibibera wabo cyangwa se kwisi yose reka rero abantu bo kwisi yose babimenye hari umunsi byoba byiza nabo Bashinwa babimenye abarusiya babimenye abanyamerika babimenye abongereza babimenye abasud Afrika babimenye abanyekongo babimenye abanyarwanda babimenye abatanzania babimenye twese tubimenye ubirenga kabirenge kwabizi uyu munsi nimba uri umurundi ukaja gukora ikosa muri Kongo likateza ibyago ku gihugu cyawe cyane gose uri umukongomani ugakora ikosa mu Burundi ishobora gutera ikibazo uhangara umukuru w'igihugu bishobora gutera ikibazo iwanyu niko indirect amato utacanga isacigiye kinini none ntiwumva kuba bikoreye ikiganda bikajabuka Mediterane bigashika iwabo kuri Adolf Hitler kirakomeye cyane rero ako nagahinyuza n'ubundi ko kubaha imana n'umwami kuko ukugeseza cyangwa se ingaruka ibyaha bizoza giturumbuka bishobora kuza giturumbuka utanabizi utanabikira abantu baba wibereye ku gafanta winywera utazi ibiriko biraza ahubwo Imana itubabarire usanga hari utuntu twagiye duparanganya mu buzima cyangwa abantu bene wacu baparanganya Imana itubabarire kweli reka tugereye ku gahinyuza ka gatandatu
ngira ngo niko tugeze ku ego ni genekerezo rya 21 ukwezi k'umunani ego iryo genekerezo rifise iceremezo ko umuntu akwiye kubaha umukuru w'igihugu akubaha n'Imana ni nagahinyiza kameze guterera inge wumviriza ndakakubwira yego hari igitangaza cabaye umwami bari baramuruhishije ego ariko kuva byibura mitende kuva mu 1993 yasubiye guturatura oya yaramaze imyaka 5 n'imitende kweli imyaka 5 ego gushika ku 1998 yitavye Imana umwami rero yitavye Imana avuye ibusumbura avuye mu vy'akazi nimba ari amaraporo nimba ari kumuramutsa umurezida w'Ubudagi yaba ibusumbura bamwe turaja kuhinyuza bavuga ko ari von Grauert ego niko bavuga sindabihinyuza neza umurezida w'Abadagi yari usumbura aramusezera baraduga akivi usumbura akigeze aha hafi y'isengero mu Buhonga hajya urahabona Buhonga ndahabona ngaha hejuru ya aja ku umuganwa we ni kuvuga nka guverineri umwe mu batwara umuserukizi mu abo karere yego yitwa Mareza w'umurundi ari mu batware ngo kwa Mareza niho yagize ingorane umwami bamuduganye urumva baramurerura arafatwa yafashwe bukumbi acaratanga niko babivuga mu Kirundi acarapfa yapfiriye aho haruguru mu Buhonga kwa Mareza yego ku itariki zingahe itariki 28 21 zo kumunani 1998 acarasezera igitangaza rero intambara yabereye i Normandi ego Normandi sinigeze ndahavuga abasha kugahinyuza ka 6 zo kwa gatandatu ngira nakavuze sindabizi ntihagarutse i Normandi niko gahinyuza gahambaye Abadagi batewe n'isi yose ego kumbure gafitanye isano na kaka kajaniranye nyene ufatanye naho ka gatandatu ego reka njaniranye umugani wawe ariko bibuke ko 6 ruheshe n'ikintu gihambaye i Normandi rero Abadagi niho batewe bategwa n'ibihugu byose byo kwisi ibihugu byose byo kwisi mvuze ngo byose nshatse kuvuga ibikomeye ibihugu bikomeye kwisi bavuga ko ari 15 ariko imbere hari babandi nakubwira abanyamerika abongereza abafaransa bo bori nibo bari barafashwe kuko i Normandi ni mu Bufaransa kwari kuja kubabohora umwami wabo mukuru w'igihugu wabo yitwa General de Gaulle yari yarahunze yahunguye mu Bwongereza kwari kuza kwirukana Abadagi na Normandi ico gitero cy'i Normandi kwigenekezo rya gatandatu kwezi kwa gatandatu yego ico bita débarquement mu 1944 iterere ntiyari bwa bagitoye kwe iterere ntiyari bwa fenda vyiwe uravyibutse ko yafuye mu 45 yego hajya rero kuri zitandatu niho Abadagi batewe bategwa n'ivyo bihugu bikomakomeye i Normandi hapfuye abantu benshi cyane Abadagi benshi cyane yego n'abandi n'ivyo bihugu byarabuze ubumva barabuze muga Abadagi bo bwabaye bugese byabaye ubuyobe iyo ntambara yabo yatanguye ku itariki huye n'iy'ikiganda bimwe bya bindi byabera kagasuzuguro k'ikiganda urankurikira kurikire barayirwanye gushika ku itariki y'urupfu rwa Mwezi Gisabo ku 21 y'ukwezi k'umunani ego niho urugamba n'intambara yarangira y'ibyo bihugu biteye Ubudagi ibihugu novuga ko wavuze ati ibihugu byo kwisi byahanganye yego byari bihugu bikomakomeye niyo bikomakomeye yego kuri 21 wibaze yatanguwe kuri anniversaire y'ivy'ikiganda irangiye kuri anniversaire y'urupfu rwa Gisabo aho nta kintu wumva mu gasha yarangiriye ahitwa Ifareze mu novuga mu komini imwe yitwa Fareze yo mu ntara ya Normandi niho habereye gupfuka bati intambara iraheze umudage yatsinzwe burundu barabayoye basigaye bashize amaboko hejuru abari basigaye
general ujya Eisenhower, Dwight David Eisenhower, Munyamerika niho yasinye ati intambara y'Normandy irarangiye, turayirangije abadagi turabatsinda, ni signature iriko uri kurankurikira. Bo signature nayo nabonye, ariko nabonye phrase, narabonye iryungane ryanditswe na Eisenhower, niwe yari komanda ya operation kuva Normandy gushika aho hose. None gasha umbwiza ukuri, ubwo ruhurirane honyene washize ijya tariki 6 z'ukwa gatandatu ndamukubwiye yari umubirigi bavuga, ariko ibyo bintu muzoze murabiraba mu verifie, ariko nukuri nikiza ko abantu babimenya aho siso de référence cy'amakuru ku matelefone biriko nakanya gato, yitwa Odongodar. Nakazana kagoye kuvuga. Odongodar yari umubirigi umviriza, yaba muri Amerika, Etats-Unis y'ubu, aza yumvise igihugu cy'iwabo cyatewe, aza kukirwanira. Ashitse muri Canada bamubwira ati cyafashwe kera, aravuga ati none bana yaje n'imodoka, aca yinjira mu gisirikare ca Canada kubera yari umumeteorologue y'ikirere ibintu yego, niwe bari barahaye mission, kuko harumva ijambo bavuga ngo D-Day cyangwa jour J. Jour J ni nk'umunsi w'ibanga batavuze, umunsi w'ibanga jour J, mu Cyongereza bavuga D-Day, niho kiva. Batu umunsi wo gutera Normandy ntimuzowuvuge, uzoba ari banga, babikonfiya Odongodar umubirigi mugabo ari hehe mu gisirikare ca Canada. Bacha mu konfiya ko ari mu meteorologue bemera. Odongodar yaremeje igituma je ndabifatanya n'ivyo kiganda, ati yo tariki sinobabwira ngo hari ubushakashatsi scientifique nakoze, byarananiye. Bambwiye ati wozo tubwire itarike ikirere kimeze neza, tugire débarquement Normand atangorane. Ubushakashatsi bwiwe bwa science arabura, acarahora. Noneho Eisenhower baramubaza hasigaye nk'indwi zibiri, sinibuka neza ko indwi zibiri, ariko ngo Monsieur Odongodar itariki jour J ubona D-Day ubona ikwiye kuba ryari, ahakiri kararya indimi ataravuga ko byamuyobeye. Eisenhower ngo niwe yaciye avuga ngo 6 z'ukwa gatandatu atego nawe so gutera Normandy. Yego nawe natayibona neza, nawe yashoka kutabibona neza, agacapika mu by'ikiganda itariki yo gutera ikiganda yo gusinyisha ku ngufu nabwa usuzuguro bwose twantuvugana bwakorewe umwami w'u Burundi n'abadage ari wabukora, ikaci bitariki yo guhurira ko tinako niyo tariki tuzotera ko abadage bari Normandy. Yego aho nta kintu wumvamo, kandi Odongodar akavuga ati science ntibyakunze neza, byabaye ibintu by'igihamana. Ibyo si Imana yabikoze, kugira ngo tuzobimenye yuko utubasha umwami ingaruka aho muzohurira ntuzohamenya. Kuvuga kutubaha Imana ni kibazo gikomeye, kutubaha Imana n'umwami cyangwa umukuru w'igihugu ni ikintu gikomeye. Ni nayo mpamvu rero twageze kwigenekerezo rya 28 ukwezi k'umunani, aho ya ntambara y'Normandy twarasekeye kuva kuri izo 6 gushika kuri 21 z'ukwezi k'umunani 44. Ego irarangira umudaga aratsindwa amanika amaboko umunsi wo gupfa kwa Mwezi Gisabo, umunsi wo kurangiza mission ziwe mu Burundi nabo baba barangije urugamba n'isi, baba baratsinzwe. Aho nta kintu gikomeye. Ese ni ubudagi bwace bugabo bwaca Ego ariko haheze iminsi kuko hari mu kwezi k'umunani nabikubwiye muri 44 harabaye izindi débarquement nk'ahitwa Versailles, ntibari bwaheze, bagumye bagwana gushika muri 45 irabandanya nyine. Byaraho Hitler nawe yanapfuye. Yego byarangiye na 5. Magene akana iki ni icembezo gikomeye. Ni icembezo uko biri kose kivuze gute 6 reference y'ikiganda kigashika 21 reference yo mu buhonga naho noba ntembera ndumva yuko birasaba kubaha umwami. Yego kwe ibyo bakina ni Ego mukomeye cyane kubitaho. Twagiye aharo tugiye kugera ku gahinyuza kindwe, ariko gahinyuza kindwe agahinyuza k'ibintu biyita ibipande bine cyo mu Burundi no mu Budagi bihurira kuki. Ese byo twereka gute ko umuntu akwiye kubaha Imana n'umukuru w'igihugu cyangwa se n'umwami?
agahinyuza k'ibipande bine kameze gatya uzobisoma aho byanditse hariya ku kibanza c'amasezerano ya Kiganda ikiganda nyene traité de Kiganda ego kiri haje imbere y'isengero imbere y'isengero katolika y'Ikiganda mu metero nkeya kiri hafi cyane y'isengero haranditse yuko hari ingingo ivuga ngo Mwezi Gisabo ahamagariwe kwemera yuko abadagi bagira ikambi ya gisirikare cyo bita station militaire y'Ubusumbura kandi yo ikabaho nyine ikabiya abadagi urumva Ubusumbura hari mu Burundi ariko ako gace gahawe abadagi igipande ca mbere kiragiye ibyo ni bya bipande bine ego igipande ca kabiri bafashe Bukeye bayihaye uwitwa Kirima umugararije w'umwami nawe yagararije umwami ego si igipande ca kabiri kigiye igipande ca gatatu bafashe Muramvya bayihaye umugararije yitwa Maconde kiba igipande ca gatatu iyo ni Muramvya igice gisigaye batitegeka we mwami nawe turakiguhaye ego ni Burundi bashaka igice kinini cy'u Burundi mugabe ibyo bipande bitatu byagiye kuri abo bandi abadagi Macoco ndetse na Kirima kandi bose nabo barabagararije umwami bahengamiye ku Budagi ego bafashije n'Ubudagi ku Rwanda kandi ibyo bayitegeko ry'abadagi n'Uburundi ego nibo bafashe Burundi babwawe mu iciro zine byasinyiwe Kiganda murajya amasezerano traité de Kiganda yewe gahe reka rero wumve ukuntu byagarutse abadagi ibitangaza twavuze kuri ya tariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu 1945 ko Ubudagi bwatangarijwe ko ataco bugitegeka bugiye gutegekwa na babatware bane b'ibihugu byatsinze intambara hari 11 nyuma y'amasaha y'akazi benshi ntibanabimenye ku isi abadagi bo ntibabimenye gose benshi kuko byaravugiwe ariko muri radio BBC kandi amaradiyo ntiyari bwabe menshi ariko hari ikinyamakuru ego hari ikinyamakuru gikomeye cyitwa Le Figaro n'ubu kiriho nyene ikinyamakuru gikomeye cyane mu gatondo kuri zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu kuri ya anniversaire y'Ikiganda birasohoka n'uyu munsi ushaka ayo makuru wandike kuri telefone uti Le Figaro du 6 juin 1950 no 1945 mugo bakwandikira Le Figaro du 6 juin bon kubera bo guhindurira sindabizi wo precise Le Figaro du 6 juin 1945 ujibona baje na ya mafoto niba ronka kanyuce wandika yego kuri Google ujibona bamwe namye ndakubwira Eisenhower de la Tredota signé Robert Montgomery na Yukov baba bafatanye uko abone bagabuye Ubudagi babugaburamwo kane ibipande bine mu gihe naho Burundi ntibari babugabuye ibipande mu mirongo ingahe ugeme n'amajana na gatatu mu masezerano y'agahotoro kandi nabo nyene babugabuyemo kane mu masezerano y'agahotoro Ubudagi bwabo babugabuyemo kane mu masezerano y'agahotoro ibyo bakoreye Burundi bica bikorerwa inyuma y'imyaka 40 n'ingahe n'ibiri inyuma y'imyaka 42 yego babagabo bane nabo bacavuga ati natwe Ubudagi turabugaburamwo kane uko Burundi bwagabuwemwo kane ubwagabuwemwo ibipande bine Ubudagi bwagabuwemwo ibipande bine kwigenekerezo ryarindi nyene ryarindi bagaburamwo bari babigabuye rave nkejo ariko byatangajwe mu gitondo muri nk'ubu aho tubizi aho uwo birondera ukabironka ubironka kuri rya tariki y'Ikiganda zitandatu zo kwa gatandatu 1945 niho bagaburamwo Ubudagi zine niho byagiye habona kandi niho bibitse erega bibitse muri Figaro nimwaronka kanya murara ibyo ni ngombwa umuntu arabiraba none gasha ni bya binini kukubwira mu by'ukuri aha nta kirwa kiri gikomeye cyane ibyo bagararije umwami w'u Burundi ibyo ubuhemu bakoreye u Burundi byace bibakorerwa kwigenekerezo babikoreye ko
niryo genekerezo nabo byakorewe ko abadagi babikorewe ko nabonye abadagi babikorewe ko nkejo haho ku mugoroba ariko inyuma y'amasaha y'akazi ariko byatangajwe na Figaro kuri iyo tariki iyo genekerezo yego bivuze ko ubishaka wese ari kwisi ntuje kuraba muri zitanu urabe muri zitandatu ntazijya zikiganda niho bitora niho bibitse ikintu gikomeye ico kikubwira ico Imana yakoze none Imana ntacyo yadukebuyemo ibimenyetso iyo rero tugenda ahantu umuntu akibagirwa Imana itubabarire gusa ahubwo Imana itubabare mu buryo bukomeye cyane yego kweli rero Desire kumbure kubyo twagarutse ko ni byinshi umuntu yokura mwikirero muri bya ndavuga ati twaduhinyuza indwi umuntu yokura mwikiyogendera ko mwakino gihe rero twe turi mu Burundi abakongomane bari muri Kongo kandi muri Kongo harimo n'intambara wanagomba hari bariko baragwanya umukuru w'igihugu mu Burundi haro nabonye n'abahangara umukuru w'igihugu karacamo kandi n'abagwanya n'abamugwanya nibo usanga babutse aho bari bake nigiko umuntu yokura n'ibindi utwo duhinyutse ico umuntu yokuramo niryo jambo ry'Imana kuryubaha kubaha Imana iratubwira ngo mwana wanje kuko Imana n'urukundo kandi rero ntica ku ruhande kweli ibihano ko yabipanze biragwa ku bantu nyine iratubwira iti iratuburira ngo mwana wanje utinye uhoraho be n'umwana kandi ntiwifatanye n'abagararije kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bombi kuvuga uhoraho be n'umwami izoza giturumbuka ngo ninde yobimenya hari akajambo rero worenza ko kwirinda kwiyubara kameze nk'akogabanya imitego yo kugwa muri Satani arashobora kugutega umutego muri gende byo kugararitse umukuru w'igihugu cyangwa se Imana ko kavuzwe na Kristo karanditse mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 6:24 wumviriza uko kavuga ngo nta usaba abami babiri ngo umwe wo mwanka ubundi ukamukunda canke umwe wo mugumako ubundi ukamugaya ngo mwabana mwirinde nta ukorera nta usaba Imana n'amatungo sinzi ko byumva nta usaba Imana n'amatungo ego kandi ayo matungo Imana ibivuze si amatungo aciye mu buryo bwiza oya amatungo mabi icyo mu gifaransa bita ngo byemaraki nta usaba Imana na byemaraki icyo rero umuntu yocirinda umaze kubasha kwirinda ibyo nabijya bindi umuntu yobishobora bukebuke fataniriza ku bantu no musi turi mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi aravuze ati abarundi tuje ku murongo dukora ibi nibi wawo hakacaboneka nk'umuntu ugasanga agiye aciye kubiri nawe cyangwa se acagiye kumugwanya ni buhe butumwa buhamwe nabo bantu rero kumbure ako kantu udaciye muri ya mirongo verse publique biblique plutôt ugaca mu byo ubona wewe no muri bino bintu twavuze ngo uduhinyuza abantu bakwiye kwigishanya bakaza baributsanya bakibutsanya kwirinda nimba umurongozi kanaka atanze intumbero y'ukuntu twokora twirinde kuza turavuguruza hari igihe abantu bagira reflexe yo kuvuguruza bakabyita demokarasi kandi atariyo kuvuguruza bakabyita demokarasi uko kuvuguruza ahubwo n'umuvumo yego kweli ntabwo ari demokarasi kuvuguruza si umuco mwiza cyane kurwanya ibyo byose n'imico mibi ukugerageza ukubera iki kubera ko mbure tuzoronka umwanya wo kubivuga
uhoraho abafise intumwa ziwe abasha kuvugisha umubyeyi wawe ukaronka umugisha abasha kuvugisha umukozi w'Imana ukaronka umugisha abasha kuvugisha umukoresha wawe ukaronka umugisha abasha no kuvugisha umukuru w'igihugu ukaronka umugisha rero biradusaba kubimenya kugira tuze turirinda yego birasaba kubimenya kugira ngo tuze turirinda yego biradusaba kubimenya kumbura bariko baradukurikira bariko baramenya byinshi kuvyerekeranye n'ivyo dukwiye gukora n'ivyo dukwiye kwirinda kugira ngo dushobore kuronka amahoro ava ku Mana yego Desire ndagushimire cyane rero ngira ngo nitwa ukena n'ikindi gihe tuzokuronka yego kandi nizera ko tukwiye kubigira ibintu by'umwanya muremure ukaganiriza abarundi uko ufise byinshi byo kubabwira n'abakunzi ba bino biganiro byacu murakoze cyane yavyemeye n'ukuri kandi nzewe kubashimira ahubwo kuko kumbura ufise no gutumwa wabona ba ubutumwa nyene bw'uyu munsi nubwo buvuga ngo mwana wanje ukunde kansubiremo mwana wanje utinye uhoraho n'umwana kandi ukifatanya n'abagararisha oya kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bombi bizoza giturumbuka mbega ninde yobimenya ijambo n'iryo ijambo ry'Imana marigendere arakoze cyane Desire arakoze kumburira ngo mwakoze mukurikirana kino kiganiro cyacu tubashimire cyane mutange commentaire nimba Desire by'ukura kwiye kuzaraza abahe inyigisho nk'izo ko numvise ko sibyo muri Bibiliya gusa no mu terambere ry'igihugu mu iterambere ryanyu ndetse mu bishobora kuyafasha mu buzima busanzwe byose Desire afite byinshi azi amateka azi histoire y'u Burundi ya Afrika ndetse n'isi yose muri rusange azi icyo no kuyita bwa bwenge umuntu abakeneye do base kugira ngo ashobore kwiteza imbere yaba udakeneye kumenya histoire akeneye kumenya ingene yotera imbere n'ingene yotunga umuryango wiwe mu mutekano ntangere ibi ntibiraho umurundi gusa biraba n'abakongomani biraba abanyarwanda biraba isi yose muri rusange kurumva hariho ibibera mu bihugu iwabo bakwiye kubaha no kugendera reka ndabashimire kumure niyongera kugaruka zoduha byinshi muze kugira icyo muvuze ku muri commentaire nange mugira icyo muterereye ubwo tuzongera dusubire Imana ikomeze ibahezagire mukomeze mudushigikire cyane bye bye tuzoba dusubira murakoze cyane